jewe nitwa Aurore gacuti ndiko nditeza imbere nongera nteza imbere igihugu canje. Ndifuza yuko ejo umuntu wa mbere atunze mu Burundi azoba ari umupfasoni. Hama sinifuza yuko ajeje nyene ntera imbere. Twebwe muri Fast Design harimo kiyaza kubwira ati shaka iki iki none ukigize uku donc turamwakompanya tumuronse tugerageza tukamworohereza tukamuha des propositions zitandukanye akamererwa neza kandi akaronka ibintu bimeze. Ndifuza yuko ejo umuntu wa mbere atunze mu Burundi azoba ari umupfasoni. Wow. Urumva natoba jewe ndifuza yuko hari icyo nzoba naracontribute. Apana ko kama twumva ngo banaka ntabe izina ry'umupfasoni. Nifuza yuko mu myaka izoza hazoba hari umupfasoni kandi nanje numva ko nogira inguvu kugira ngo habe iyo ntambwe tuyishike ko twebwe abapfasoni. Hama sinifuza yuko ajeje nyene ntera imbere. Bakunzi ba ICTV Burundi, uriho munsi ni udasanzwe ukwezi kwa gatatu. Ukwezi benshi bazi ko ari ukwezi ko badamu ko bakenyezi. Twagiye ko tuvuye muri Lowi Mars aho vrema wabona ibitenge byose mu gisagara ca Bujumbura. Kindi namwe mu bihugu mutumbereyemwo ibyagaragaje Lowi Mars. Rero no munsi tufite surprise y'umukenyezi. Umukenyezi umunyamigambi, umukenyezi w'imboneza w'akarorero mu bandi bakenyezi bose. Rero umukenyezi twamugendera no munsi kubera ibikorwa bitandukanye ariko arakora kandi kurafasha abakenyezi batari bakeya kandi vyoterera no kuratera no mu iterambere ry'igihugu ndetse no mu iterambere ry'ikibano cose. Karibu Madame Aurore. Merci beaucoup. Umeze neza? Ni impore turashima Imana. Wow. Tuvuye mu munsi mukuru w'abakenyezi cyumva ko ari impore ukwezi n'ukwacu twese. Mars urumva ko ari iwacu byose biguma bimeze neza. Tumeze neza. Wow. Ko shaka kumenya navuze ko uri Aurore mugabo ibyo biratse bitahagije. Aurore ninde? Aurore ni jewe nitwa Aurore gacuti. Ndi umufama entrepreneur. Nkaba ndiko ndagerageza kwiteza imbere biciye mu mashirahamwe atandukanye. Ndiko nditeza imbere nongera nteza imbere igihugu canje. Nkorera mu bintu bya imprimerie, nkakorera mu bintu by'abapfasoni ngerageje kwibaza cyane kuri santé mentale yabo, nkakorera mu bintu bya fourniture, matériel de bureau, matériel informatique, ibintu byose dushobora kuriva. Hama nkaca nkorera kuri bintu bya service ibintu bya marketing, gukora ama plan stratégique. Aho hose urumva sinikorana ndafise staff nkagira n'abapartenaire dusanzwe dukorana. Hariho dusanga ama entreprise dusangiye n'abandi ni kugira ngo urazi ko umutwe twigirira inama. Cyo wifasha gusara niko Abarundi bavuga. Watubwiye ko uri kuri koravyo wakorageza guteza imbere abandi no guteza imbere igihugu cawe cakwibarutse. None Aurore yavutse ari umu entrepreneur? Oya, just navutse ndi umu entrepreneur. Narakoreye abandi. Umva twarize amashure, hama duhejeje amashure, urabona umuntu ahejeje secondaire ahaja université mugabo Burundi wacu niho bimeze. Mugabo mpejeje université naciye nje gukorera muri imprimerie. Mpejeje imprimerie urumva natangwe ndi umu designer. Maze kuba umu designer caba umuchef amava ku chef nja ku directrice. Iyo ni imprimerie mugabo itari kwawe? Ego ntabwo ari imprimerie yanje. Donc Aurore ni yatanguye yikorera ivyiwe? Oya, natanguye nkorera abandi, narakoze imyaka 6 hambere, hama ha kabiri ndahamara amezi makeya, aha gatatu ndahamara imyaka 3 ndafata decision yo kwikorera ivy'iwanje. Ingingo yo gukora ivyo vy'iwawe baje gute? Urumva hajyanye iyo ufise esprit yo kuba umu entrepreneur biguma bikubiramo. Narumva vraiment ntari satisfaite. Narumva yuko kuko urumva avec irya salaire turonka hariho uguma wumva umengo ntukwiye hari ibibura ariko
ndavuga ati kangerageza nje gukora ivyo wanje kuko niho mba ndi libre niho numva yuko nteza kugwana umukoresha baragushingira umushahara ariko wewe uri kurakora uravuga ati aha nungutsaya ni gwanje ti decide kuyinvestisa canke kuyakoresha ibindi by'iwawe urumva narumvise vraiment ko ntobandanya nkorera abantu nje ndafata decision ko gukorera abantu nje kwikorera ivy'iwanje kuko wabona utari satisfaite kimwe mu byatuma utaba satisfaite wari kuravuga yuko harimwo donc harimwo umushahara ikindi kuba utari libre gutunganya utuntu twawe abana ntibakubone ugasanga kenshi uguma ku kazi ugataha bwije hama ikindi naco no kumva yuko nogira uruhara runiniya kugira ngo nanje niteze imbere nteze imbere umuryango wanje hama nanje nteze imbere igihugu urazi ko dutanga amakori avec amakori umva kare nahora nkorera umuntu ariko ubu nanje ufite entreprise nka zitatu izo entreprise zitatu zose zirakoresha abantu hama zikongera zigatanga n'amakori imprimerie yitwa Fast Design ni gute ico cimviro ca Fast Design caje Fast Design imprimerie kora fast biranyaragurika Fast Design donc ni imprimerie ikora mu buryo bubangutse twe turagerageza tukanyarukiza abakiriya nibaza yuko ngahe Bujumbura umuntu azokubwira ati ikintu ko amasaha yanjanye ngende he bose bazokubwira genda kwa Aurore niko bakubwira genda kwa Aurore kubera iki je ndaza gukorera kuri presse kandi ndi disponible nibaza yuko nonga muri Fast Design umuntu akora arazi ko tuteza gukora surprise n'ikintu ngira umukozi tuko turamurokita ndabwira est-ce que tu es disponible est-ce que uzoshobora gukora surprise kubera abakiriya bacu nga mu Burundi benshi vraiment usanga bakoresha ibintu ku munota wa nyuma rero muri ico gihe tudashoboye narigumye niyumvira none gukora 24 heures sur 24 heures ntibirakura cyane ariko jewe ndavuga ati jewe mfise commande 24 heures sur 24 heures ntegerezo kuyikora kugira ngo amukiriya wanje nawe aronke ibintu vyiwe nico gituma iryo zina Fast Design oya ushatse kutubwira ko kamwe mu kabirya musanga umufise murusha abayandi ma imprimerie ko ari kubahiriza umwanya neza mbega hari ubundi bumenyi mwamufise muvuga muti twebwe uje muri Fast Design n'usanga ikintu kimeze uku kwino karite wifuza twebwe muri Fast Design turabafasha turagida umukiriya hari umukiriya aza kubwira ati shaka iki tuvuga ati iki none ukigize uku donc turamwakompanya urumva ntituri babandi donc umukiriya azanye ikintu hariho umuntu azana design vuba kuvuga ati nukuri iyi design wakoze vraiment sinoyemprima je atake Fast Design imprimer sinoyemprima ndashobora gukorera iyindi design nziza ukaraba urumva hama mu rupfasoni ntangere akavyemera rero nakwa nakabijya kubera iki kubera umukiriya wacu arisanga umukiriya tumufata nk'umuntu aje yumva yuko amerewe neza muri Fast Design ntabwo ari umukiriya gusa asanzwe twebwe tuba tugira iryo bako nico gituma tumuronse tugerageza tukamworohereza tukamuha des propositions zitandukanye akamererwa neza kandi akaronka ibintu bimeze neza no mugihe yoba yazanye bidatomboye mukagerageza kumuhotresa neza mubabaje yego kandi twebwe mu gihe wemprime wacu design c'est gratuit ntabwo turihisha design je naje hari wanyu ndatangara hasa neza cyane abana utu design na rido vraiment irumva iri designed ndabwe gute urumva kama murafite nabonye n'ibikombe zoshobora guha kado nabonye n'icafye ku rukundo donc mitima donc utwo tuntu twose Aurore aratanguye urugendo rero rwa entrepreneuria ushaka kumva uko rugendo rwatanguye bimeze gute mbega ruroroshe kora ubara abakenze ko atwumbiriza bwaje nuko ndashaka gutangura entrepreneuria yumva umengo ndacamba bosi donc ubona gute uko rugendo ruroroshe canke ni cyakintu ubwira abakenze ko atwumbiriza mu gihe ukora icyo ushaka mu gihe ukore ikintu ushaka birashoboka apana wa wundi kugira ngo kira amafaranga ugenda urondera icyo ukora komyama yumvire wowe ushaka gukora iki wowe wifuza gushika hehe ni igiki kunezera wumvise ukirimo hariho abantu bashobora gusuzugura akazi gusuzugura akazi nk'ubu dufata nko
salon de coiffure gusanga umuntu arayisuzugura alors que uwo muntu ari mieux mu bya salon de coiffure urumva wewe ivyo bintu uri mieux muri wewe uzi gukora ushobora kubivyaza umusaruro icyambere no kwiyumvira icyo ushaka gukora donc icyo wumva wewe ushobora kandi kiri muri wewe ntibiba byoroshe ariko ofu hameze birateba bikoroha intango yamigoye nta muntu n'umwe aza kuvuga ko byari byoroshe agitangura nk'umufama entrepreneur ho ntibiba byoroshe kuko utegereza kubalansa ubuzima bwo mu rugo n'ubuzima professionnel urumva muri icyo gihe rero cumenya ingene ubibalansa byose ingene byose uteza kubisatisfeza kote professionnel ukayisatisfeza kote familial ukayisatisfeza byose ukaba excellent muri byose. Aurore aratanguye uratubwiye duti kwikora imigambi nukuri byoroshe na gatoya ni bya bintu wahuye nabyo nk'intambamyi byakoretse uko rugendo rutari facile. Kintu cya mbere Jesse novuga benshi amavuga ngo umupfasoni ngo baramusuzugura ngo naragiriwe bakwe kuva aho nagenda akora ku amapost ari hejuru sinigeze nubwo aho nababwiye ko natangaye ndi designer sinabimaze mu mwanya munini vraiment nayumva ko nacemba chef de production umaze kuba chef de production urafata des decisions urafise team nimwe abagabo uba wumva yuko ufise donc un esprit autoritaire muri wewe urumva je nta mugabo vraiment noza kubesha ngo yarasuzuguye ngo yaragize ntengo cyangwa oya narumva yuko ari ikintu ushobora kunegosia n'umugabo sava ni impori wanje iyo ntigeze bintambamye wanje hama nibaza yuko intambamye yindi yabaye ni de financement benshi baravuga ngo twashaka kubikora muga nta mutahe urumva ugatangura dukeya ukagenda uraduga bukebuke mugabo hari igihe biba ngombwa ukenera uburyo kandi bunini witura banki ikakubwira ngo no uzana garanti izo garanti tuzikura he zivaye ko arizo tuko turarondera ntazihari tuko turarondera garanti mugabo ariko bakubwira ngo uzana garanti iyo niyo ntambamye je hanini novuga mugabo ibindi byose ni sawa. None byavuye bica bigenda gute uko je ngene strategie nakoresheje naza ndinvestisa duke nkaduga bukebuke hama umuntu abantu bamaze kubona uri muri circuit bikurakora barakwizera kikuru no kugira confiance ugakora neza hama ukamenya yuko uwo muri kumurakorana ikintu uronsa amafaranga uteza kumusubira ijambo rimuvuga ati Aurore ntiyarindiriye umutaye kukwira wose Aurore yaratanguye hanya bukebuke agenda aratera imbere ku munsi kugeza ashike ahashitse uno munsi Aurore nk'umukenyezi ariko ariteza imbere kandi ari muri entrepreneur ko mwatubwiye matwe ko mufise ama entreprise ashaka kuri 3 ugashaka kubaza Aurore araronka umwanya wo muhira Aurore akorana gute n'abana watwe ko ubatse kurana gute n'umushinga na biroroshe onye umva n'ibintu nyene cyatugaragaza ku managinga ntuheba ubuvyeyi ngo nikubera uri mu fama entrepreneur utegereza nabivuze kujya nabivuze utegereza kuba excellent mu point yose hose je nk'ubu onye abana banje barazi yuko mama mu gatondo arahiye ku mugoroba aragarutse yaranje hataha tukabonana tukavugana ibyabagoye ibyagenze neza byose bidakunze naho ifo yuko bajya kwishura mu gatondo twabonana hama leta nibe nta kindi n'abana banje kuko urumva sinzoja kwikanga inyuma amafaranga ndayaronke nta kazi abana banje no ngerageza hose kuba excellent byose nkabisatisfeza muri uwo mwanya muto wanje mba fise Aurore turi mu kwezi kw'abakenyezi ushaka kumenya Aurore apaka umukenyezi urubatse urafise abana ego ndubatse mfise abana 5 mfise abakobwa 2 n'abahungu 3. Wow. Uwo ni Aurore avuga ati jewe ndi umukenyezi yubatse ugwiwe mfise abahungu 3 n'abakobwa 2 aca natubwira ati je ndi umukenyezi yikorera twiwe ubu hari abakenyezi benshi akubwira ati jewe byarantwaye sincibuka n'abana ndashira ku isi ubu sinkivyibuka kubera mfise akazi kenshi uwo ni Aurore afise ibintu byinshi mugabo agerageza byose yamakavuga ati jewe negeze kuba excellent
ntegerezwa kuronka 100% ku kazi 100% muhira 100% no kumushinga nawe wanje twubakanye aho tumukomera amashyi tunamukeze cyane kubera twumva ngo si ikintu kisanzwe kuko n'ufise akabotike kamwe aravuga ko yabuze umwanya aho uriye kuja muri opposition hanyuma haguma afise umwanya batwara ikintu akenyezi bose barakwiye kurabirako akarorero tuvuge rero Aurore ubu uko tumubona no munsi Aurore ejo ashaka kuzuba yashitse hehe jefise d'autres nyinshi vraiment ndifuza kuzoba ndi umufemme afasha abandi bakenyezi nk'ubu ndashaka kuba mbona ati donc aba bapfasoni hari aho badashika nimvira nanje gute ntoshobora kugira ikigo kininiya cyakira donc les jeunes filles les femmes nifuza kugira nka pépinière ya kujyanye dufate nka UN ikeneye abakozi iza gutora muri bajya abakozi babandi muri cakiko ndifuza yuko umupfasoni agira handi hantu ageze ndifuza yuko ejo umupfasoni wa mbere atunze umuntu wa mbere atunze mu Burundi azobara umupfasoni urumva natoba jewe ndifuza yuko hari icyo nzoba naracontribute akana ko kama twumva ngo banaka izina ry'umupfasoni nifuza yuko mu myaka izoza hazo hari umupfasoni kandi nanje numva ko nogira ingufu kugira ngo habe iyo ntambwe tuyishike ko twebwe abapfasoni hama sinifuza yuko ajeje nyene ntera imbere nifuza ko twese vraiment tuba develop ya 20-40-20-60 contribuer n'undi mupfasoni wese akontribuer n'undi munyagihugu wese akontribuer kugira ngo ya vision dushoboye kwishika ko twese 20-40-20-60 twese tuyishike nina cyakini ubwira abantu bafite ama entreprise cyangwa bafite amanje atandukanye mugabo batarashaka kutura fashion design turabaha ikaze baze tubakorere kandi tubakorera neza kandi ntibazidoga tubikora mu mwanya muto mu bubangutsi kandi tukabikora neza ikintu twashyize imbere cyane ni rapidité et qualité nibaza ko mwabonye amantuze yacu hajya kuri reception vision zacu mwazibonye n'amavaleur yacu harimo ko tuteza kuba rapide tutegerezwa kuba gutanga qualité nziza tukabigerageza tukabikorera kandi tuba dukeneye de feedback abataradushorera rero turabatumiye baze bisange baje mu bakiriya bandi bacu tuzogerageza tubasatisfeze kandi niyo ntuze yacu niyo target yacu dutegerezwa kugira abakiriya kandi abakiriya baryohe bamerewe neza tuko turarangiza n'akahe kajambo wobwira abakenyezi bicaye muhira cyangwa bari mu bintu bitandukanye mugabo bafite indoto hakuye nawe ufite indoto mugabo wumva umengo twotangura ubu katurindire tuyegeranye yose akwire cyangwa nta kundi tuzoba turigumira muri ibi nyene abakenyezi bari muhira bataratangura ndabatumiriye batangura nta gato kabaho ikintu cyose ugishize ahabona gitanguye kiba gikuze bisumba yuko kigumiza mu mutwe cyangwa kigumiza muri ama business plan usanga bazibitsa mu material no yeshire tangura ukore uko bingana kose birakura mu gihe byose wowe planifiye neza hama abakenyezi nabo bakora ku bundi buzi ndabatumiriye yuko bagerageza simaka twese tuba abantrepreneur cyo kintu nama nakivuze misi yose twese turi sanse kuba abantrepreneur oya wewe kora akazi kawe neza gerageza ukorere muri excellence ufate namba uri umushefu ahantu gerageza ukore neza wowe nyine hamwe wumva uri proud na wewe nyine uriye yuko ubikora nabi ejo wumva uri kwicafuriza izina no umukenyezi wese ndamutumiriye yuko ivyo akora byose abikore neza agwane no kubikora neza ivy'ubunebwe ubu nta kibanza bigifise none ko twarigiye bane hore duhezagira bigaca bigenda neza muri ico gihe tuba dufise ubunebwe biharigiye bica bigorana gose bivanye n'ingene n'amagara yacu n'ingene Imana yaturemye iyo byase ucumenya ingene bigenda mugabo je ndazi ukuntu kuri Imana yaraduhaye ingabire twebwe abakenyezi Imana yaraduhaye ingabire je ndazi yuko umwana muto je namuvyaye mvuye ku kazi
navuye ku kazi ndagenda kandi sinigeze siba ku kazi sinigeze nononera umukoresha wanje ugenda akora meme ndakorera uwundi muntu mugabo ico nzi coco nuko ikintu gishatse ego hari abamererwa nabi ntiwobiharira mugabo abatamererwa nabi nuvuga ko uca uprofita ngo nuko uri enceinte ngo urumva donc abantu bose ibe excuse hari abantu baca bigira excuse ngo bari enceinte ngo bafise irekwe ngo bagize no uraja kuvomesa ukagaruka kuri poste yawe ugakora akazi ukumva nyene ko urushe haguruka utambuke mu gubandanye ukora akazi kandi rero hajya uriko urakora akazi niho uri kurakomera niho ntuze cerveau irakira yuko tie uri oblige mugo ngumye muhira utera uba faible cyane abana ngabo barashushe bitera byanga mugo rero genda usohoke ukore asha uyature kuti ndakomeye ndabishoboye byose bice bigenda neza hano bakenyezi bavuga bati je ndumva ko nkomeye ko novyibira ko nkomeye mugabo none ko abana tugisana batubira ko gukorera abandi bantu ndabona yashushe ukabona iki ndadufite bitwazo byinshi nk'abakenyezi ivyo bivuga kwiki umumose nivyiwe umumose abafise target yiwe bwa hariho umukenyezi aba yumva byose ari impore mesi yamuzanira byose ari sawa nukuri je sindamujije we ni impore muri vyari mugabo ubishoboye yova muri vyo bintu kuko hakora umuntu umwe sico kimwe nuko mukora abantu babiri iyo mukora muri babiri murashika handi hantu rero ivyo kuvuga ngo abana ngo barere ego ni vyiza navyo nyene mugabo muri ibi bihe tugezemo duteza kurwana intambara yo gutera imbere rero bishoboka gute bishoboka twese dukuye amaboko mu mpuzu hama tukaja ku mirimo wow merci tubutse ko ijambo nyene cyubahiro yavuze ku munsi mukuru w'abakenyezi yavuze yuko umugabo azana mu rugo kandi n'umukenyezi nawe nyene akwiye kugira iki kuzana mu rugo bose hamwe bagaca bakoranya mu kugira ngo iterambere ry'umuryango riboneke tubutse rero ko ari Gato-Karakura kandi twaba tubabwira ko ikiganiro ca Gato-Karakura cemera yuko ushaka gutangurira kuri bito hanyuma bikaduga twemere Gato-Karakura nitwemera abandi barindiriye imitahe imwe iri mu kirere aho nduvuga ngo ndindiriye ngo nshikana uko ashikanayo zatede ibyo bizogura ico gihe sivyo uko ya depreciation irabaho kandi kinashobora tugumana imigambi mu kirere hari abagore ngaba panze amayetaje yose bafite amayetaje menshi mu mitwe yabo mugabo gasanga n'agakinga bafise mu bigaragara nikibazo gikomeye rero tubashimire madame Aurore tabwira ati mwakoze cyane kutwitaho hari abakoze cyane gupartager histoire yanyu kugira ngo izofashe benshi merci beaucoup nanjye ndashimiye isi TV yatugendeye ikumva yuko yoduha umwanya wo kuvuga kuko burya anye iyo uvuze ntiyabura uwo bifasha rega cuti mbonye aho ngeze mu myaka 2 mpevye akazi ko gukorera abandi nanje aho ngeze ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro uwo wundi yoba yumva akeneye kwirasa muri entrepreneuria turamuhaye ikaze coaching tuzomuha amatemonyage tuzomwakompanya vuke dusanzwe dufise n'abijya vya Gacuti Market Solution harimwo iyo branche yo kwakompanya abantu muri entrepreneuria rero nukuri turabashimira cyane mwakoze Imana ibaheza